je sinshaka kuzoherayo kuko ivyo rukundo vyo mpamberayo je sinshaka ugohera nka cigarette ko mbona ubweza burenze nka NELLA NET ubwo ntuzohemuka nka Judashora Yesu bwira nimburi badmite mfunga break yeah. Shisanga uzaba defender kubera iki mu bakobwa bose kuvuga NELLA NET NELLA NET ni wafise visibility bon ndakunda ukuntu ibrandinga ama post yewe nawe urabona yuko atandukanye n'ayabandi bakobwa tumenyereye bibujumbura yes je novuga ko represent Burundi mu bintu nk'ivyo hari umuntu ashaka kuvuga yuko G-Frox ashobora kuba crashinga NELLA NET bon why not ndamukurikira kandi samakosa bro. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi kuba ari hanze yacu mu nkundire ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabaye ikaze mu kiganiro cyacu arico canyu mushikirizwa na jewe Omario kuri Yagatech TV. Uyu munsi turi mu kibanza ciza mu kibanza giherereye muri Nyabugete n'ahantu heza muraza kubona amarokasiyo agiye atandukanye hari mu gikoni bafise bare nziza bazobakira neza bafise na service nziza. Uyu munsi rero bafise umutumire witeka umuziki wa mwise G-Frox ndashaka ndamuha ikaze kuri televiziyo zacu za Yagatech TV abidondore karibu cyane. Merci sana mwiriwe neza mumeze neza ya tumeze neza namwe ni gute nanje ndashima ndaho ego turaho nyene nkeneye kumenya G-Frox ryavuye he G-Frox yoje wumva nitwa Gislin Gislin hama Flox naryo rivuye muri flow urumva ni Gislin flow ya Gislin mudiho like Gislin melody ya okay Gislin shaka kumenya kugira winjire muri uyu muziki vyagenze gute inspiration yayikuye he bon inspiration yayikuye kwa papa wanje nawe nyene yari umuririmbyi kuva kera yaravuze guitar yararimbana na Africanova ya niho navuga ko ari ya bon yararimwe umugabo nawe nyene yari proche yabo yari umugitariste yaravuze guitar nabo yararimbye n'imiziki imwe urumva navuga ko ariho nabikuye byari mu maraso. Ni niwe wenyene muri famille watoranye papa wawe oya si jeje yene na mukuru wanje yitwa Jabrams yararirimbye ndafise undi mutoyi wanje yitwa Frokid aririmba nawe nyene asanzwe aririmba muramuzi aheruka gutwara na competition ya Kazoza Frokid ari muri ni mutoyi wanje gya narinzi twese navuga ko tubikurikirana twese kuko turabikunda cyane so G-Frox ufite indirimbo kuri YouTube zishika kuri start zine hariho Come Closer, Understand Naju hamwe ni nshasha yitwa Surrender ngerageje kuzumva izo ndirimbo zose ni indirimbo ziryoshe man merci sana ziryoshe sana gusa rero bica bintera ikibazo kimwe kubera iki utaba utari star wo hejuru umustar basi ubuzwi cyane mu bindi bihugu turamenyereye yuko umuririmbyi ashobora gukubita indirimbo imwe ikamugira international ariko mu Burundi ugasanga kubisa ingoma ya mbere iryoshe n'iya kabiri iryoshe n'iya gatatu iryoshe ariko ugasanga abantu baye international wibaza ko biva kuki je novuga yuko byose bigira imana bikora imana kuko umuntu arabafise umwanya wiwe umuntu wese aragira umwanya wiwe kuko niko bimeze muri industry so je nanje novuga ko umwanya wanje utaragera mugabo ni wagera muzobibona kuko ibikorwa byo muri nze mu confirma ko ari vyiza bisigura ko umunsi umwe hari igikorwa kimwe kizoza kiruta ibindi byose ni nkuko no guha karorero kuko ku ndirimbo yanje ya mbere natangwe gusohora niyo ngeze ku ubu sico kimwe n'amavyuze sico kimwe nuko abantu bakibabikurikirana sico kimwe nico twanabwiye uti ikintu cyose rega to karakura ntiwovuka rimwe ngo uzure ingovyi kuko je bavuze yuko ahubwo naje neza ntangwe ku ndirimbo yanje yitwa Come Closer abantu barayakiriye neza cyane bavuze uti wowe uri umunyamahigwe biboneka yuko ubandanije bizogenda neza nico gituma rero uri umuririmbyi no kurindira ukabandanya ukora ibikorwa byinshi byawe nivyo hazovamwo kimwe canke byinshi canke bibe na byose hama bitangaza abantu novuga ko ari umwanya rero ni question y'umwanya indirimbo zawe kenshi je kwanda gukurikirana cyane akenshi utanguza ama audio kubera iki utanguza audio ama video ikaza mu nyuma kenshi bari plan yo muririmbyi umuririmbyi hari gihe abashaka kugira
video nyinshi kuri YouTube kuko ushize ko audio irazana ama views na video ushize ko nange irazana ama views urumva kenshi novuga yuko ari preparation yo muririmbyi ari waba yabishatse nka jewe nije nabishatse mugabo kurundi ruhande urashobora gusohora uje kugira uraba ukuntu bayakira benshi abaririmbyi nuko mu Burundi badakurikirana izindi mbuga mugabo abaririmbyi dutangura guposta ku yandi ma platform y'ama audio nk'izi za Spotify zizo nyene z'ama audio kugira tubanze kwanza twumvisha abantu indirimbo twumva ukuntu bayakira ko haga indirimbo ni audio amasanamu nayo ni mu nyuma nico gituma rero gutangura audio no gusohora video ntaco bitwaye wowe ni shwa yawe niko novuga Gflex ngoma ndagusabe undirimbira indirimbo yitwa Come Closer gusa undirimbira ahantu havuga ngo ngaho fatira uwo murisho nkeneye kwera aho hantu hamuca ubandanya so now fatira uwo murisho umere nk'uvuza tam tam ni feel ni ku feel a pretty girl ureke kwita kuba kubwira mama you ngwa masakunda you ngo ntabona neza mukobwa mwiza please come closer my baby girl please come closer ndashaka kumenya ngaho fatira uwo murisho umere nk'uvuza tem tem iryo jambo rivuze ikigamuta bon nawe uje kubimbaza biteba haheze imyaka 2 ko batevye so reka naco ndagusigurira about it so naho mfatira uwo murisho kandagucanganya bifise insiguro byinshi bifise insiguro nyinshi kuko umuntu wese abishobora kubisigura uko ashaka ugutandukanya we nka wewe nuko atamwanya uhari nari kukubaza ati wowe watahuye iki mugabo wambagije naje rega ndakubwire so naho fatira uwo murisho je nkanje kuba naririmbye ndi muri music nashaka kuryoherwa n'umudu ukundana amfatira uwo murisho amvugirize tam tam avuze umuziki era umurisho rero umurisho uvuze ingoma hama dutambe ni feel ni ku feel ureke kwita kuri abo bakubwira yuko amaso akunda atabona neza right ba mugabo mu yindi way nayo wowe uri kuri yumviramo nivyo nyene so gatubadaje nivuga umuntu ashobora gufata ivyo yiyumviye kandi byose nivyo of course nubundi niyo code nyene y'abaririmbyi dushiramo muziki kugira umwe wese yiyumvira ivyo akeneye yisange muri uwo muziki yisange muri ivyo bintu nyene ko ari yumvira bisa nivyo nyene navuze ndashaka yuko uturirimbira indirimbo shasha weruka gusohora kandi ifise ama views meza barayikunda cyane ndabakunda cyane abantu yego uyiha abakunzi bawe she said she love me like Africanova because I singing like a super rock star she said she love me go baby come closer cause she want to know my story everything I do I godly bese wowe if you rukundo baby please bwira nimba bigoye girl je sinshaka kuzoherayo kuko ivyo rukundo vyo mpamberayo je sinshaka kugohera nka cigarette ko mbona ubweza burenze nka NELLA NET ubwo ntuzohemuka nka Judashora Yesu bwira nimba uri bad mitefunga break she sang uzaba defender nitwaba together go baby don't worry nzoba protector ngo ni wowe nkunda she sang go baby ongeza go bibe forever cause when I sing ngo yiyumva neza ngo nije yifuza in this life Golo, shake your bum, molo. When your waist golo, bossy, come take the banana, Dale, bigger. Yeah, man. Turaho nyene ahantu ririvye ngo subwiza ngo burenze nka NELLA NET kubera iki mu bakobwa bose kuvuga NELLA NET NELLA NET ni wafise visibility bon ndakunda ukuntu ibrandinga ama post yewe nawe urabona yuko atandukanye n'ayabandi bakobwa tumenyereye bibujumbura je novuga ko represent Burundi mu bintu nk'ivyo
hari umuntu ashobora kuvuga yuko G-Flox ashobora kuba crashinga NELLA NET. Bon, why not? Ndamukurikira kandi si amakosa bro. Mugabo tu nyene ndamushigikiye. Ndakunda ivyo akora. So irime zanje zaraguyemwo n'izina ryiwe. Tuvuga ati biri clean sana. Yarayibonye ko wamuye. Yararipostinze Instagram, yarana postinze na link. Yarabikunze sana byaramuryoheye. Niyaza mu Burundi muzokorana ikintu cyangwa mu video yawe. Why not? Yeah, maybe. Yego kweli. Hari abantu bavuze ati mu ndirimbo yawe iyi Surrender. Ati wakoresheje abademu beza sana. Barundi kazi ni beza sana bro. Baca bifuza kumenya ati bajya abakobwa babakuye henze. Bajya abakobwa nabakuye muri Margot. Margot Fashion niyo igurisha ibintu by'ibidede. Hari ibidede twakoresheje muri ya video. Nibo babigurisha. Novuga ko nkani mu Burundi ari bo bonyene babigurisha. Biri cher. Nico gituma rero baciye batwoblige ko twokoresha bajya abakobwa babo basanzwe bari muri ya entreprise. Niho rero twabakuye. Mugabo nabo nyene barabaye pay nakazi bari baje gukora basanzwe bakora bijya nyene nabandi barashaka kubarondera bakabakoresha. Yes. Burya mandi bajya nta urimwo akuvugiriza ujya murisha. Ore urancanzereraho wewe. Oya twishuri uko nabonye hari abo mwari cross kuntu ntawo kuvugiza ujya murisha. Umurisho. Nawo gufatira ujya murisha. Yo arimwo akanyana keza twa kaka video vixen. Yego nikajya nyene. Niko mu mugira uhoro ugahaka ugufatira hama ukavugiriza ngo ndaho ushaka kumenya byinshi mu ushaka kumenya byose rero wedumva menya kuri uyu munsi gusa n'ubwo nyene tu ariko ni byemani abantu bamwe barakunda indirimbo zawe kandi je ndazi yuko ejo ari heza cyane. Ego buke hari na post nabonye wawe yuko ufite ikiganiro pardon yuko ufite igiteramo ikarusi ndafise igiteramo ikarusi igiteramo cyo gufasha abana bazotangura mu urazi ko tukatangura abana bagira batangura ikiringo cy'amashuri. Ico giteramo uburyo buzovamwo nubwo bazogurira abana amakaye bikarusi kugira babashe gutangura amashuri vyoroshe. Urumva nanje nzoba ndi hariya abantu bose turabatumiye le premier karusi twatse umuriro. G-Flox rero nagushimire cyane. Nanje tabashimiye cyane. Yego. Bibaza tuzosubira. Nta kibazo jewe ndi ebana anytime kunkolinga nuko mwereye muca mutagariyo ibikorwa bisohotse gusa. Ndabuduhamagara mutubaza amakuru gushikiriza n'ikintu je uzombwire uzoguha ikiganiro. N'ubundi namwe mwenda bizeye ko muguma muri active. Ego sha content no kuza murayikorera ko kugira tugire ibikorwa byinshi. Na visibilité baguma kubona atari ngombwa ngo ibikorwa c'est ça. Merci sana. Nanje tabashimiye sana. Yakajamba kamye ku bakunzi bawe. Abakunzi banje rero ebana ubu rero umuriro gira wake babandanye bankurikirana kuri YouTube host G-Flox hama bagenda subscribe kuri ya Gatech TV. Turabakunda sana ndibaza namwe murabakunda. Turabakunda cyane. Peace. Ndahenge cyane kuba umunezero ko bwije ko bukeye. Reka ngire ko ndanabashimira we muntu wafasha akanya kawe ugakurikirana kino kiganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma aho uri hose wubahwe. Big up on yourself.